Doro Lamine Yamal nawe nyene nubwo umengo hari ukuntu harimo ibintu by'amadidani kikibanza cyari kuba gihagazemo umukinyi nka Rafinha ariko ico nakeka neza na neza Lamine Yamal ategezwe kuza imbere ya Pedro Gonzalez neza na neza ariko kandi Vitinha nawe nyene ategezwe kuza imbere ya Pedro Gonzalez garukura be ashafa kibi nawe nyari mu bakije nshobora gushira imbere ya Pedro Gonzalez bivanye na impact atanze mu kibuga ariko mwe n'umugwi wa Paris Saint-Germain ndetse n'ibikombe bagiye baranatwara nawe nyene afise uruhara mu bikombe Paris Saint-Germain yagira atwara afise ivyo yagiye arafashamwo ariko kandi Cole Palmer nawe nyene kubwanje afise igikombe cha Mondial de Club ni champion du monde urumva nawe nyene ntegezo kumushimbira Pedro Gonzalez John Luigi Donnarumma wicenda hariya nawe nyene ntegezo kumushimbira Pedro Gonzalez kubera yuko ibikombe byose Paris Saint-Germain yagira atwara Donnarumma ifisemo uruhara rukomeye cyane Nuno Mendes nawe nyene ntegezo kumushimbira Pedro Gonzalez kuko nawe nyene baranahuye no nyene Pedro Gonzalez aramutsinda yongera atwara n'igikombe cha Ligue des Nations nyene nawe nyene je kubwa ntegezo kumushimbira Pedro Gonzalez mu gihe Pedro Gonzalez kwanza C11 nawe nyene ndahamuzana Jemba mbona ko ikibanza cha Pedro Gonzalez arimo asa n'ugikwiriye duse nabarangiza navuga ngo muri bona kivuga ngo ukuntu batowe turangize kwakisha kuri babiri wanashaka tubafatanye n'abakinyi vuga bakinira ino equipe yitwa Real Madrid witwa navuga ngo Kylian Mbappe navuga ngo gikuba fatiye wana navuga ngo cha Kindwi mu kundi ruhande navuga ngo mugenzi wiwe nawe navuga ngo azukiza rya Vini nawe gikuba fatiye wana navuga ngo cha 16 ndakeneye neza mu ndabire mbega Kylian Mbappe gufasha equipe ya Real Madrid gutwara nako nta nuko bagutwara nta Liga banatwaye gufasha equipe ya Real Madrid gutsinda itsinda vyinshi ariko itacho byabafashije gufasha nubaho no muri equipe nationale vya yagiye ko karafata abafasha abameyere picishisha nk'ebaye meyere bitere muri La Liga yo ku mugano wa Buraya naho wamurusha ibitsinda yitwa Victor Kreze yagiye kuba ari we navuga ngo ibitandukanye gikuba bivaye na championnat kinamwo ahubwo ridike umuntu mbabona ko byari bigoye cyane ko no mushimbira Pedro Gonzalez yarono Kylian Mbappe rotinye tudugira ngaho nyene nuvuga ngo Kylian Mbappe nuvuga kugeza muri kano uvuga ngo ikibazo cha 17 mu gihe witwa nuvuga ngo Vinicius nawe yafise ikibazo nuvuga ngo 16 uno munsi ahubwo Lewandowski ni wafise 17 Lewandowski 17 Vinicius Junior 16 Lewandowski 17 bano bakibose tubatenanije Kylian Mbappe wa Real Madrid kibazo shindi nisho yari Amerita mbega witwa Vinicius Junior muri equipe yitwa Real Madrid kibazo cha 13 yaragikwiriye ndakeneye aba bakibose muze kuba mafatanya bose kwa babiri Vinicius Junior Kylian Mbappe rote Mbappe kibanza cindwi ico kibanza nico ngarutse ko nkabona yuko mengo hari ukuntu rero ari umukinyi mbona atarakwiye kuja imbere ya Pedro Gonzalez kubera yuko nivyo Mbappe yarakinye urabona ko Mbappe ari karonka ibitsindo vyinshi afise bw'abushobozi bwo gutsinda ibitsindo bigera kuri 50 muri saison imwe ariko arafashanya n'umugwa Real Madrid ariko ivyo bitsindo byose yagiye aratsinda ntaco vyavuze ku mugwi Riko urumva twisuje na za critères zigaruka ugasanga bararaba igikorwa cy'umukinyi we bwite nico yafashije umugwi wiwe nico umugwi wamufashije rero musi Mbappe yarakoze ku giti ciwe gutsinda Riko urumva ugasanga nivyo bitsinda agiye atsinda Mbappe byinshi harimo ama assist harimo ibikorwa vyagiye birakugwa na ba Vinicius Junior na ba Arda Güler na ba Jude Bellingham ugasanga ibitsindo byinshi bya Mbappe bya bikorwa byari bya bitsindo yakorewe byamusabye gukorerwa Riko urumva ugasanga gutsinda kwa Mbappe ni kwigeze kugira Madrid nziza ugutsinda kwa Mbappe ni kwigeze gutuma Madrid ba wamugwe mwizo hagaze mu kibanza ciza utinyitse ariko karite ya Pedri yaratumye twumva yuko FC Barcelona ifise Pedro Gonzalez bigoye cyane kumva yuko gendoka yifatira mu gihe Pedro ahari vyari vyoroshe kumva ko Pedro Gonzalez mwiza yagiye gutuma FC Barcelona ironka intsinzi vyoroshe cyane byari vyoroshe kumva ko Pedro Gonzalez yabaye mwiza vyagiye gutuma Lamine Yamal ashikirwa n'imipira myiza Rafinha ashikirwa n'imipira myiza Robert Lewandowski Daniel mubashikirwa n'imipira myiza bituma ubona ko FC Barcelona hagati mu kibuga yabaye nziza cyane kuko hejuru kubera ko Pedro Gonzalez yabaye mwiza bigatuma mva ko vyoshe FC Barcelona kwitsinda Real Madrid muri ndavuga muri Super Coupe ko vyoshe kwitsinda Real Madrid muri Copa del Rey kubera ko ifise Pedro Gonzalez hagati mu kibuga ari mwiza gusumba ba Jude Bellingham bose ivyo nivyo bintu rero mbona yuko Pedro Gonzalez yari afise nka karite isumbije no mukinyi Kylian Mbappe rotikanatsinda ubona ko Mbappe nivyo yaratsinze ivyo bitsinda ariko nta kintu na kimwe yigeze atwara canke ngo atahukane ku mugwi wa Real Madrid uretse ibitsindo vyinshi vyatumye arangwa nk'umukinyi yasinze ibitsindo vyinshi ku mugabane wa Buraya ubundi naho ibindi byose Pedro Gonzalez mba numva rero ko umukinyi nka Kylian Mbappe roti ataburenganzira na bumwe atabushobozi na bumwe yari afise atakintu na kimwe yari afise kimuvugiye cyo tuma dimbira Pedro Gonzalez
Patrick nawe je kubganje mbona umenga biragoye cyane gose burya i classement Ballon d'Or iragoye. Pedri yatwaye ibikombe ariko kumwe na club yitwa FC Barcelona kanasinda kuri performance nziwe ku giti ciyo yitwaye neza cyane gose. Kylian Mbappe yatwaye Golden Boot kanatsinda sinzi ibisindo bitari bike muri club yiwe ya Real Madrid nubwo novuga ngo itarageze kure cyane gose ariko yabaye nk'umushinge wa byose Real Madrid yari ifise muri seziheze nubwo usanga kubijanye no kuja gufasha abandi bakinyi gukina hagati mu kibuga n'ibindi bitandukanye atabafashije mugabo igiti ciwe nk'umusatirizi yari yagikoreyeko nyene biragoye kuzana iyi classement bugiragoye cyane gose iranagoye cyane reka mvuge ngo nibuka nyene yagenze ukunyene nibuka nyene ariko bose bari bakoze neza cyane gose ndetse na Pedri yari yitwaye neza bidasanzwe Jacob Ganje none namwinjiza no mu bibanza 10 vya mbere yakabaye ari mwe mu bakinyi baba considéré muri club FC Barcelona mugabo ibijanye no kuvugwa kwiwe muri mu bakinyi beza ba Barcelona ubona ko bifise ahantu vyagarukiye kuri we yarabona ko ashobora gutwara Ballon d'Or bivanye n'ivyo yari yatanze kanatsinda n'ibiharuro vyo vyarerekana ngo mu kibuga nimba tubona umukinyi Barcelona mwiza ni Pedri n'ibindi bitandukanye Jacob Ganje nta vyishimo usura kuvuga kuri Ballon d'Or urutonde ni gwiza kabisa tonde ni gwiza tugenda turya mu bushimwe novuga nabo bwa Copa Trophy novuga ngo agashimwe novuga kagiye gutahukana no witwa Kylian nako witwa Lamine Yamal yimba kuba adashobora gutwara agashimwe novuga ngo ka Ballon d'Or igiye kuba atwara agashimwe novuga ngo kumukino novuga ngo akiri muto canke ka Copa Trophy aravuga kuba atsinda bakiye batandukanye karahiganirwa no witwa Desire Doué atiganwa na witwa João Neves Estavio no mukinyi wa PSG de Bruges karagana kandi agashimwe ka no witwa ndavuga ngo Kena Yildiz na Dini Hodgson Paul Kubarsi Mora hamwe witwa Yuburu Budari hamwe witwa Lewis Kelly wa equipe Arsenal niba kintu vuga ko arashobora kuba bakoregera ko ari bushimwe agashimwe kagege kuba gatahukana n'umukino uvuga ngo azuka izina y'uwitwa Lamine Yamal wewe nibaza ko agashimwe koko nibaza ko ari ngira kamere ko gashimwe ka mbere kadafise nakayama Ego. Mais deuxième joueur muri Ballon d'Or ku myaka 18 haba umwime Copa Trophy umwime Copa Trophy n'abandi bakinyi bose bari kumwe nawe muri Ballon d'Or boniyo baguye bacha kwiruka ko ari na performance ziwe zari nziza cyane gose kurusha abandi bakinyi bose ako gashimwe koko niko gashimwe koko novuga yuko kama gaca mu kuri biye byose yaba bafata nk'ubushimwe butatu bajabaga batirika dutore wa mbere wa kabiri wa gatatu bakabahaye bwose Yamal bose yayegeranye hari yego hanyuma abandi bakazangira nk'ubibanza bya kane badu aha nta bintu byinshi byo kunavuga nibaza ko yarakamerita ni mugese wiwe nawe witwa Lamine Yamal yavuze amajambo akomeye yagiye kubatangaza abantu avuga ngo ati kugeza muri kano kanya we mukino uvuga ngo wa mbere ku isi kugeza muri kano kanya ati nanundi mukino uvuga ngo wanashaka yoba namukurikira ati ivyo singo ndabikora kubera ko ndi papa wiwe ati kugeza muri kano kanya mukinyi wa mbere ku isi nta wundi mukino witwa Lamine Yamal unise wiwe uretse yuko yavuze ngo ntakira bivuga ko ari papa wiwe nubundi yagutegeza kubivuga ko ari papa wiwe nubundi ategeza ko no kumwana we ari umukinyi wa mbere ega nubuzo ukabaza ndavuga mama ndekabashe ingene mvu mukino nozana mama Magwaya mama Magwaya kubwira ati umuhungu wanje mbona ko ari umudefenseur wa mbere mwiza ku isi niko ategeza kukubwira ubisanzwe rero papa Lamine Yamal nta bindi gutegeza kuvuga ategeza kuzana Lamine Yamal nk'umuhungu wiwe mukinyi wa mbere mwiza ku isi yanamuvuze amushira hejuru cyane kubera ko yanavuze ngo nta n'ugereranye nta n'ukwiye kugereranywa nawe ari hejuru ugasongera abandi baza munsi cyane none ivyo bintu mwe muremenya nawe canke habaye mu masantima y'umwana kubera umuvyeyi wiwe arimo nyene dutegerezwa umengo uzemwe masantima yonyine karigendera ngo dutegerezwa kumutanga n'undi muntu hari abandi bakiye bahari batandukana nabonye Desire Doué arabiga isura witwa Lamine Yamal wamengo ico mumuha bona hura hari nuvuga ngo bitari ibintu nuvuga ngo bidasanzwe na gato cyane uvuga ngo irabajya Desire Doué kuri Lamine Yamal waribonye ari burya nasanze ibinyamakuru ukuntu bicreate ama content bikarondera ku nguvu mu buryo bwose bushoboka ego Desire Doué hari amwe amasana makarasirikira yerekana ukuntu yekaramuraba Lamine Yamal umengo hari ndabo umengo bafitaniye bifu burya nabonye sinzi ko Enoch nadufasha gacisha kubwo bufoto nabonye nande masanamu ariko arerekana Rafinha umenga hari ukuntu yishimiye cyane
itwagwa rya Ballon d'Or rya Osman Dembélé baca bongera shaka kadi gafoto Lamine Yamal atsinze muri La Liga nyene y'uno mwaka bako barakina umuntu harukoneka muraba ibintu bitabereye kuko twibukanye neza harukuntu Lamine Yamal yakaraza akina muri kino gihe bitandukanye n'ukuntu akina mu mwaka uheze muri kino gihe Lamine Yamal ubona ko ari wa mukinyi yego nivyo biyashikizo pasi ziwa kazitangatanga ariko ntakina yibanze cyane mu gutanga amapasi ariko harukuntu akina yibanze nawe nyene ukuntu yorondera harukuntu akina yibanze nawe nyene mu kuntu yorondera intsinzi yorondera ivyo bitsindo kuko arazi neza na neza nimba ari ibintu vyamukuye mu nzira zo kwitwa nk'umukinyi abereye gutahukana agashimwe ka Ballon d'Or bimwe mu bigize ko atigeze atsinda ibitsindo vyinshi ivyo biri mu bigize batekora mushiramwo cyane ariko agafoto kamaze ko karaza hariya akaratwenga hadi naho yanukiwe ngira bariko baranakabona abantu benshi baravye aka gafoto baravuga ngo nta muntu yigira umwami baramumugira maze kubona mengo uno mubano utagaragara neza urabona ko mengo iyo uraminiye amatwi kano gashimwe rafinye kubabara erega Yamare akatanga message vuga ati mwanse kumpa agateka nzokiya mwanse kunyambika igori nzociyambika ariko uranyumva rero ukabona ko neza Lamine Yamal hari ukuntu no munsi ibintu byo gutanga amapasi atari kirenga cyane kubera yuko yamaze kuba nabona ati je biko birankura urutonde rw'abantu cyangwa mu rutonde rw'umukinnyi wa mbere atahukana agashimwe ka Ballon d'Or nuko atabiharuro mfise bimvugira vy'intsinzi by'ibitsindo nagenda tsinda waza gusanga Osman Dembélé afise ibitsindo byinshi kunsumba Rafinha afise ibitsindo byinshi kunsumba ugaza gusanga rero bakuntu Yamal mu kino gihe ariko akina yibanze cyane nawe mu kurondera intsinzi mu kurondera ibitsindo rero ico gitsindo ukukura ku gafoto muko yamana Rafinha karamurabuko carigira Lamine Yamal atsinze igitsindo acha guserebra yerekana nkaho mengo iyambitse chapeau y'ubwami acaza gufata iryo sanamu Rafinha kamuraba ukuntu uri kurumva baca bakompara rero ukuntu Rafinha umengo taranezerewe n'ukuntu Lamine Yamal ari hagateka ari arishira hejuru cyane ku rugero kumbure kanatsinda atari bwanagereko canke aruriko ariko vyari bisabwa yuko abantu ari bamushira hejuru atari uko yisize hejuru ico biboneka nkaho umengo yanezerewe no kubona Osman Dembélé atahukanye kano gashimwe ka Ballon d'Or gusumbuka ariko nezererwa Lamine Yamal agatwaye banumva rero bisa nkaho insiguro y'inezerwa rya Rafinha inyuma yuko Osman Dembélé yatwaye Ballon d'Or ariyo muri rusange nuko novuga ngo witwa Lamine Yamal novuga ngo Nazrau Ibana niwe novuga ngo igikuba twaragashimwe novuga ngo kashowe kuba atsinda nako agiye kuba ashobora kuba ari umukinya kiri muto giye kuba yigenza neza kuruta abandi bakino novuga ngo kugeza muri kano kanya ku mugano novuga ngo uwaburaye nandi yatandukanye rero novuga ngo ubushoboye ko ragaragara kandi we ko rataka ku munsi w'ejo novuga ngo tugenda tunaburangiza nuko kugeza muri kano kanya nuko witwa novuga ngo umireza yabaranze umwaka ni witwa Luis Enrique asanzwe amireza novuga ngo ino equipe yitwa Paris Saint-Germain nyuma gutwara ibikombe cha Champions League byari byarabananiye ko bayisho gitwara kugeza muri kano kanya twaye gashimwe ka Ballon nako twaye gashimwe kumukinyi yigene neza kuruta nako umumereza yishuye abandi bamereza bose ni witwa novuga ngo Luis Enrique umunya Espanyol niwe gatahukanye hari utahukanye Champions League ico nico kintu conyene mba numva yuko gikomeye cyane gitegeze no kukuvugira kenshi nimba Osman Dembélé twabonye atahukanye agashimwe ka Ballon d'Or bimwe mu byamuvugiye cyane rino Champions League limo rero na watwaye Champions League nta nkeka ko umumenyereza ategeze gutorwa nk'umukinyi cyangwa nk'umumenyereza yaranze umwaka muri rusange kubera yuko Champions League nimwe mu higanwa rihurikiyemwo imigwi yose kina mu higanwa atandukanye bita kwa komakome ku mugano wa Burayi uno munsi muri Champions League harimo umumenyereza wa La Liga mwiza muri Champions League harimo umumenyereza mwiza wa Premier League muri Champions League harimo umumenyereza mwiza wa Ligue 1 harimo umumenyereza mwiza wa Bundesliga wa Serie A muri abamenyereza rero beza bagiye barava mu mahiganwa atandukanye bagiye guhurira mu higanwa rimwe rizoja gutuma hatorwa umumenyereza mwiza kusumba mu bandi bose bagiye bava mu mahiganwa atandukanye remba numva rero Luis Enrique yaragakwiriye muri rusange mugi witwa Donnarumma nawe umunyegori Patrick yagiye kuba nawe aronka nuvuga ngashimira uvuga ngo ko umunyegori geye neza kuruta abandi bakinyi kugeza muri kano kanya Donnarumma turibuka neza akazi yakoze muri Paris Saint-Germain nimba tubona Paris Saint-Germain yageze ku bitandukanye burya uruhara gukora kwitanga ukutita ku majambo ariko aramuvugwako uburidere mu kazi n'ibindi bitandukanye byahesheje Donnarumma icubahiro navuga ngo kidasanzwe uretse ko Paris Saint-Germain bamunegrije cyane gose babaye ya equipe igomba gukora nka Real Madrid batangura kugira muri philosophy zivuga ngo nutaduha
nako nutemera ivyo twe tugukoresha turakuri kuruso niyo system ishasha isa naho mengi kwirazwananwa na equipe yitwa Paris Saint-Germain ariko Donnarumma yitwaye neza muri Champions League yitwaye neza muri Coupe du Monde des Clubs yitwaye neza muri Coupe de France muri Coupe de Coupe n'ahandi henshi yagiye atandukanye uno mugabo ari hose yagiye arakinira niya yatumye defense ya Paris Saint-Germain yitwa defense nziza ibi rero ni ibintu novuga ngo je ku bwanje byaba exceptionnel kuri we vyamuheshije amateka adasanzwe ndetse byanamuhashije na kano gashimwe kubera kugena ndabiri umugabo yitwa Luis Ocampos muri Paris Saint-Germain yagize amajambo avuga imbere yuko bunushimwe Ballon d'Or ko aramubaza kubijanye nuko umugabo yitwa Osman Dembélé ushobora gutahukana Ballon d'Or aravuga ngo iyo Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo bitwara neza muri UEFA Champions League ninde muntu yigera yongera kubaza ngo ninde mukinyi azotwara Ballon d'Or ibi rero biraza bigafatana n'iki kintu ejo match ya Paris Saint-Germain muri Ligue 1 ishobora kutayirabanetse ishobora no kutamenya n'ivyayivuyemo mbere yuko buca ejo match yo muri La Liga ishobora kutayiraba ishobora no kutabomenya ivyavuyemo mbere yuko buca rimwe na rimwe muri Premier League ni nkuko ndetse no muri nandi hatandukanye nuko mugabo muri Champions League match shobora naje kutabiraba muri telefone yanjye cyangwa se kutabyironderera ariko umwana ari ngaho mu barabara ugasanga ariko aravuga ngo equipe yitwa Ajaccio par exemple kavuga equipe zikina Champions League equipe yitwa Benfica yatsinze Porto igisinde kumbe muri Champions League rero je kubwanje iri niryo higanwa buri muntu wese atora muri Champions League akunze gukurikirana akaraba ngo ninde mukinyi yitwaye neza kuruta abandi akaza kubutora muri ryo rero kubanje kubona Donnarumma yitwaye neza muri UEFA Champions League nta gitangaza kibirimo kandi kanatsinda nibaza ko nta numwe wundi yakaba yitwaye neza kuruta Donnarumma yitwaye neza nta uri ari uravye muri La Liga ukara witwaye neza ukaja muri Premier League witwaye neza ba David Raya ukaja muri Serie A bitwaye neza muri inde uza gusanga ni nabake kanatsinda no mashampiyona yabo bitwaye nkuko Donnarumma yitwaye muri Paris Saint-Germain nuko novuga ngo bimeze cyane equipe ya Paris Saint-Germain nayo akari equipe novuga ngo yigenye neza gusumba indi migwi novuga ngo ku mugana w'Uraya nawe twari bikombe novuga ngo bitandukanye ibyo mu Faransa ngo bigatwara ibikombe novuga ngo bitandukanye kandi byo ku mugana w'Uraya mu na Champions League equipe yitwa Paris Saint-Germain nayo tayari kariyo novuga ngo yagikuba itawukana gashimwe novuga ka equipe yigenye neza kutindi migwi mu bigeme ya equipe Arsenal yatwe kano gashimwe mu kandi n'ubundi bushimwe novuga ngo watwe Ballon d'Or ku bigeme azwi ku izina ya novuga umwigeme yagiye kuba aba uwa mbere akina equipe yitwa Espagne nako muri equipe yitwa FC Barcelona kuvuga ngo akaba yitwa Aitana Bomati akina equipe FC Barcelona karashobora kuba twara novuga ngo ino Ballon d'Or yo kubigeme mu kandi kubigeme naho umukinya kiri muto mu bigeme yabaye yitwa Victor Lopez mu kandi mu bigeme naho umwigeme yego y'umwaka mu bigeme yabaye witwa Hannah Hampton akaba kandi twabwiye ibitsindo vuga ngo witwa abatwaye bushimwe kuba atsinze ibitsindo byinshi witwa ka Jeremy Trophy kaba katwaye witwa Victor Eina Gokereze akaba bashimwe novuga ngo bashowe kuba batwara umwashe gutsinda ibitsindo vuga ngo kuruta abandi bakinyi batandukanye agashime ka Socrates Trophy akatashe muri ino fondation ino itwa Sana Foundation niyo yashowe kwitogwa tugenda tunaraba ivyumviro by'abantu bariko badushikiza barashaka kujera Ballon d'Or amatwinje no bindi yamakuru vawe karavugwa mu bindi bitandukanye basore kumuri kino gano vuga ngo shashishwa ko no musabanye ivyumviro bihari bwana Houston ivyumviro muri commentaire hariya kuri YouTube bamaze ko banabishikiriza bamwe mu batandukanye ndahera kuri Gitu magazine yavuze aho yaje arashikiriza icyumviro cyo aravuga ati Luis Enrique